Hello guys, karibu cyane muri Kazwa Company yabazaniye Kazwa Makeup, tufite service za manicure, pedicure hamwe na makeup ku bantu bafite imanza, amadote, amamariage. Karibu cyane, dukorera mu nyubako iri ngaha kuri Avenue du Marché. Anye building yitwa Central Building Makanzinda kwa Kabga numero 306F. Karibu cyane ku bantu badafite gushika ngaha, mashobora kutwandikira, mashobora kubasanga muhira. Ego karibu cyane muryoherwe. Kazwa TV. Ndabara mukije abakunzi ba Kazwa TV, abari mu Burundi, abari ndetse no mu bindi bihugu, kaze mu kiganiro cyacu Fedamo. No musi turi kumwe n'umutumire witeka cyane. Ndanamuvuza aramwenza umunyoni. Ako kazina ngira muje mukumva. Umunyoni Idris Semavumba. Umuntu akomeye cyane kandi gisagara, akora utuntu twishi dutandukanye. Nibaze ko tuza kuganira byinshi kuri we uno munsi. Reka manze ndamuhe ikaze kugira ngo abanze aturamuse yongere yidondora ariko tubwira byirambuye kuko jane urumva nciye hagufi nzi by'umunyoni ariko dukeneye kumenya Idris wa vrai. Bo kwanza ibyo by'umunyoni ni client ni client umuhungu w'abanyoni umuryango. Hariho umuryango witwa abanyoni ko nyene nawumvise turaguka bwa mbere umvise n'ukuri kw'Imana oya uriho kandi burya iyo muko ni byiza yuko dufate nk'uri kuri presenta uri kurivuga uzozuba wishimira kuvuga n'umuryango ko hari usanga uca mumenyana n'abandi. Twatobe kenshi imiryango yacu myinshi iri mu Rwanda. Abanyoni benshi bari mu Rwanda kuko bivanye ni igimbibe zitari bwayo zishingwa n'abazungu. Burya hariho ukuntu twagiye baradutwara ibice bimwe bimwe bagisanga cyane tugasanga ari ibice by'abantu twagiye turatwara basanga to babyumva ko kandi n'imiryango yacu iruzuye muri Kongo. Abanyoni barakomeye cyane. None ntuzi ko muri plaine hariho n'umwami umwami Kinyoni Trois. Nyene muri Kongo muri plaine hari umwami w'abarundi. Nukuri ni gambero. Nyene urumva igakera Uburundi hariho imbibe zagiye gushingwa n'abantu zenye n'abakoroni nyene baje. Hari nibice bagiye badutwara hari za Ujiji. Numva abajiji ndabazi. None numva Ujiji numva ko harimo abajiji. Idris umuryango ndashaka ko ari umuryango w'abantu. Ndashaka wipresente. Bya bindi bavuga ngo urumva ngo nitwa naka ndi umuhungu wa naka wa naka ushitse kuri batanu. Jendi Imana iragaba. Nindire basimbizi simizi Semavumba. Semavumba munyanga najugumba nyagasobotse bakarabota. Sijora kumenya nakimwe. None navyo bamenya gute kandi uri sanze. Oya ndiko mvuga jewe mu muryango wacu. Urinde kwa. Jewe umbaze gushika kuri grand-père bindi numbwiye. Nitwa Arlette Mugisha. Arlette sijyo ni Mugisha. Batangura Mugisha. Mugisha wane. Okay, Mugisha wa Ndayishimiye wane. Wakazungu wane. Biraheze. Ukabura umukirero, ugenda umunyoni nawe. Nanje ndumyabugufi. Nyabugufi wala. Sawa. Webururi. Webururi. Sawa. Nyabururi. Nuko rero tukumwe na Idris Semavumba ko ari sokuruza. Niso papa wawe yitwa Nindereye. Ko kinone bakwise izina rya oya no Jendi Imana iragaba. Hajye witwa Maniragaba. Ni Idris Imana iragaba. Jena inzi ngo witwa Semavumba. Oya Semavumba kubera ryakirigira kime Semavumba nisi. Ibyo bya Semavumba ndabitanguye vuba. Niwe wabikreye. Ndabize ukuntu na Jendi ibuka ari za 2015. Jean ibi bintu by'intu zinya by'amazina ni iki kwiyintegrera cyane kubisokuru. Nagiye kubikomeza cyane ari uko ngiye gukorana n'abanyamurenge. Muri 2015 nigeze kurunkiraka mu mankambi hari za Muyinga igasogwe. Kambi ya Kinama ko bahita. Umuntu wese nabazi izina cyane kuri Facebook
nkabona avuga izina handitse ku izina ryiwe Nyarudavagiza n'urutonde rw'abasoko Rudigiza ariko abarudigiza Mariza Dani umusita ukambagira abakege umunyabyinshi ibi ni biki umusita ko mbona ibya umusita umunyabyinshi bibaye byinshi niho rero umwe yacambwiye ati numurara urumva ni clam okay usanga bobo ibisokuru barabereza importance en fait niho haba identification yabo kuko bajya muri bo baracafise imico yavwe aho imiryango itinjirana hari imiryango apana ibi by'iwacu usanga kuze umushoma namba umushonja umunyakarama twaye umunyakarama kandi umuhima twaye umuhima umushu batwaye umushu ibyo mu bisanzwe ukuri bo ntibiba kubera nahora numva kera bavuga ngo iyo mutwaranye deja muri imiryango imwe ngo mubyara ngo ivyo rero kubera byari bategereza gukoresha imvugo mwene izo kuko n'imiziro n'ikirazira niya kirazira bafite yagiye ukugwaho ari no mpamvu usanga rero izo kirazira dace ziba remplacer n'abahutu n'abatutsi aha mu Burundi abandi bobo dufate nk'abanyamurenge bo kuri bo iby'imiryango ikintu gihambaye cyane kuko bose ni bamwe ni hangarimwe niyo mpamvu ubona biruka ko bagira iki kubera barirukankana ko kubera ni bari hangarimwe usanga babembe abaki basanga kubera ni bari hangarimwe dufate nk'ubu nka twebwe twara abarundi twari sanse kuba tura abarundi kubera dufise umuco umwe duvuga bimwe peut-être wabaye ikintu gusa kimwe nshobora kwemera ndemera ko abaswahili babaho abaswahili mugabo ivyo muri bari sanse yuko ubwoko bw'abaswahili bwobaho je no vyemeza ivyo kubera hari umuntu ushobora kumwihenda ko ati n'umutuzi cyangwa n'umuhutu mugabo gacu usanga no muswahili umuswahili ngena ameze barafise imico yabo uzurabe bagomba gutegura mariage twe turi sanse yuko mu Burundi dutandukanywa dufise amoko hari abahutu hari abatutsi hari abatwa bose ndiga na assista kuri mariage z'abatwa ndabe ingene bimeze kenshi iyo ukeneye kumenya ivy'amoko niki ubirabira ku mico ari ibintu baba bisangije buri bwoko bwose ego uteza kuba ufise ibintu byabo kandi cyane nko mu gukwa nambu no munsi basanga bamwe mu gukwa bakwinka bavuze ijambo inka yani inka ushumenya abana bake abo n'umuco wabo w'abarundi n'abanyarwanda umuco barawufise bakwinka bakakwinka mu majambo kavuga ati ko benshi usanga kubera hari imico yacu bagiye baratwara cyane nk'ibijya byo kubanwa n'ibiki aho twahurira ku mana imwe wasanga abarundi bose bemera bimwe mugabo avec umuzo dufate impamvu ndakubwiye ati abaswahili kubera abaswahili n'abantu baje n'abantu baje bazananye n'idini ya Islam urabyumva burya abaswahili baje bazananye n'idini ya Islam mugabo abarundi baziko babandwa urabyumva bemera Imana so rero abo baje bazananye n'idini ya Islam umva baje kwera umuco idini n'umuco idini ni muco umuco ni idini ri mu mico ni culture urabyumva ngene abantu bemera ngene basenga n'umuco ko ugiye nko mu Bushinwa urabasanga n'undi muco wabo n'imyemere yabo biri mu mico yabo washo kugira tu n'umushinwa ubonye gusingena agiye gusenga umuhindi uramumenya gusubonye gusingena agiye gusenga sadimva ni ikintu kimwidentifie gituma ngete ubu n'umuhindi urabyumva rero twebwe haraba abaswahili mama ndakubwiye yuko nshobora kwemera uko bwoko kubera benshi usanga ari abamizino abisilamu barafise ukuntu batunganya ibyabo ko no mu bisilamu bo baracemera abagore bane bavuga ati easy po ingene banabarenga ingene biri structure rero impamvu ndakubwiye ko urashobora kwihenda ku muntu kibaza ngo n'umututsi kumugasanga n'umuswahili bivanye n'imyemere yiwe ugasanga wewe uko ibintu wategekanya bavuga ati mu muco w'ikirundi tubigenza uko
mwasanga nabo bafise kandi kantu kabo bikiri très différent. Uzorabe bagomba gutegura mariage ibintu bita ngo ma kitchen party nambari biki ndamaze kugenda rimwe mu mukobwa bariko baramusezera warabibonye tuya tubora bamubwira akakora ingene umugabo nyine azokwicara akakuvuguta ubu n'abana bo muji basigaye baje kujya kuvyiga avuga ati ingene afata umugore ne mugabo ibyo bintu biba bikenewe Idris mugabo urumva umuco w'ikirundi avuga ati yasatse voilà mugabo kuri bo baragutegura neza kandi usanga umaze kujya uzobimbaze inyuma ya kamera yo mpamvu urumva usanga rero nk'ubu waragiye ukamenya iryo banga umukobwa wese yagiye iyo arahaca barundi kazi umuco wabo abigiti ube ngo sinara waneze mugabo waraciye hariya bakakuzana neza uramenya ati kumbe bwa bundi bwe by'ikirundi kazi nkurumva nenda kubaza Idris nka wewe ku bwawe ugira na mariage usanze nk'umugore wawe yaraciye hari ahantu ukabona aciye akugirira yaraciye muri aragenda ariga ugaca muhura agaca akora umuti kugaraga uwo vyakira gute wowe oya none none uzi ko abantu none aho nyine uca wibaza ati none we n'imyaka yose kubera iki uno munsi uwo vyakira neza nayo ngo bigenza gucanga nawo woshuka ahubwo arukwiye kumbaza ati none wewe ko ndakuzi imyaka myinshi byagenze gute ngo urongore nico kibazo ndakubara ibanga rya bubatse wewe ivyo uzobimenya mu nyuma Idris jewe ndamuzi haraheze imyaka itari mike umengo nta n'umugambi ahubwo nabona kandi twarakoranye ahantu hamwe ahantu ndakubuzira umuntu vraiment imigambi mariage sinzi nuko wanayemera ariko ngize gutya nibaza nta n'umukobwa wigeze unambona nta n'umusumo ngize gutya nzambona amafoto ngo Idris akayenda nk'umuntu uzawumva nk'ubu akaranyagiriza ngo je ngo ibintu ntaba ari karambeshera vraiment ntitwamana ntushira hari umuntu no mu biyago vyiwe ushobora gusanga we yarakubonye je sindakubonye twahurira mu kazi twahurira mu kazi mugabo ndabyine ngene imiburi hari na tentative ngazavuga toilette usanga ntari muri classe yawe oya su umuntu umubandi wo muri ibyo nta by'ama classe agira ntacagura ntaraba ubwoko ntaraba intara arajyaniranye mu kazi wo umuntu ariko aranyagiriza nka jewe nta n'umuntu arigira nambona nta narimwe umwera je n'umuntu umweranda Idris tutabeshaje ugire mariage umaze kugenda n'abakobwa bangana gute wewe mena usabye abutemera je n'abakobwa turagendana nabo je ahubwo n'abagendanye nanje ahubwo kibi n'abagendanye nanje none je ko atavyo nzi ari umukobwa ashobora ari umukobwa ashobora kugendana nawe wewe wibereye mu bindi jewe iyo mbaza ibindi by'umuziki kumenya ati entertainment yacu igeze ivyo byari bimpanze no ari umugore wanje bibavyumva rero mugabo uri muri ivyo kabona umuntu ariko araza kugendana nawe uri muri entertainment wibereye mu byawe umukaca umuntu ngo agomba kugendana nawe aho rero ivyo rero bagendanye nanje je ntabonze donc nibo bagusotora muri make nukuri kwimana sinzi no kuresha nenda kubesha jewe amugira urongore umwana huye umubwira ati ngo winjire mu uramuba telefone uramubaza nzomurongora jewe sinzi kuresha icyo ni cyambere jewe ibi bintu kubijamwo n'ubwa mbere je nza mu bintu mwene n'umukobwa yaje kumbwira yatumye umuntu ati jya mpungu ndamukunda aho hari ryari hari kera hari nka 2000 kombi 2000 yatangiye kumbwira yuko bankunda kera Saka kana kutune unkunda gute yabanga 2000 warafise imyaka ingahe mikere vyaka 17 mfi warukira kaminere nibere mu minere akana kaminere akarankunze unkunda gute kwera urumva je ku ishuri ko yaje dufate nk'Kigali Cedric nari basi babanyeshuri hari abanyeshuri usanga bazwi kuri etablissement yose kubera ubusazi bwabo
apana tunyene ugasanga nyene abantu umunyeshuri azwi babaho uravyumva kwega je nari umusani kuva je nari umusani si ibi vyubu nsige ndishuga dadi nashaje je kera wasanga abo nyene hatuboye nama ingena atanatatuaje ndiko sindavyumva ninge hatuboye namatwi kubera je wasanga namba hari ukuntu nashira ko amahereni yisumako yashira ko akantu ho gutobora nganda gashira ko ngaho papa ati musani Idris ararenga urana abanyeshuri cyo gituma bagukunda bakobwa urana abanyeshuri bicaye inyuma shwa nicariye gusa inyuma urana bishoboye kugara inyuma ebara kimya gusa nisoga cyane nitahira nta birebire uravyo kandi ico gihe je nifise n'utuzikira narasohoye naba namaze kubwira Dubai ati ara Dubai uzina makuru adutashe tukavutse rero baje kumusaga bahe baje basaga mu bisi bininiya kasonka nkataha ngoma yanjirikira avuga namwaye cassette amatedeka ngewe amakasete nayo uzo warukiri muto y'amakasete naba indirimbo nabayizemo nka gatatu soka nagaye nifite akabegi kanje nkirenganira ngize uravyo so aurora banambaye nk'urupantaro rungana gutya gisha ego kumva abandi banyeshuri barashira sur mesure kwecho gari havumye ba 50 cent bandasanga ari ibintu binini nivyo niyambarira usanga ndasotse kwisuku kandi nasoka kushuna namaze gushira kwa mahere niga risedirage rero cyo gihe rero je niga 10e 7e yari yasheshe bisigura umwaka hari yakuziye ubwo bwana mango wabona gute kandi uvuga ngo oya numva kubera nicara kukwidirisha ana risedirake ndabona ry'amashuri yabo ucinjira classe nyene uheramwo kuri entre classe nyene ya mbere uherako no 10e yacu yarire umva muri pediatrie inférieur umva naita muri pediatrie nyene kandi yo terme nije nayizanye sinzi uko bakita muri pediatrie umva muri pediatrie haba muri bujya bwana rero je hari ukuntu nagomba kwigira yuko ndumu kumva wasanga mvuga n'abantu muri première seconde barabacama baje sasa urumva je niga 10e imbere rero bugiye muri EPS umva warabubona yuko razi ko muri EPS bwacha bubanisha rero ico gihe rero yari yasheshe avuga ati ebana harako wabona ukabwiye ati wewe kazoza yawe iri mwiyo kaine kazoza kezani kazoza keza kari mwiyo kaine sasa mbana wadishaje kwidirisha nicarana na Wilson umutipe twa Wilson sinzi Wilson wageze yashesere pia abageze no maze yageze no twicarana urumva intebe imwe yari degi umukizwa mbwa mu mavu yatembagara yaziga yari mu wamutembagaje sesi yaratemba yaguye yaratemba sasa je nicara haya mu rutwana twasheshe rero kamwe muri ubwo rero bwasheshe katumye DJ Mula Muranda muzi barigana na murero bashikiye rimwe yari promotion imwe na ba DJ Mura biga septième niga mu icumi niga 10e nivyo yego niga 10e yaraba utwana kweri kabisa mugabo ivyo ntivyandaba turavuga ati hari nakana kubahuze muri karanere Mr aragakobwa kiga mu indwi bekitwanje hano kuri Sedirake ni hari boroshe kari keza gafishe udufushete gutyo rashe namba kibaho namba sinzi ukagenda kari keza septième iyo mwaka biutu twana tukiri dushasha nyine ko mukinindo zanga nyine nitama ikora ko mu bisanzwe itamari kandi unagakoze umeo karafyondeka kandi ya mata mbwa mu nyuma ncamba oriente kuri ETS Kamenge hariya ne mu gifundi bihindutse mama wera bajene vyeve igaye bavuye ari iwacu umukobwa mwiza umwe twiyaraye nawe asha baramutondera yari kuri hari n'umujama zina y'Imana yiga muri seconde yiga muri electronique mu wa kabiri je niga mu wa mbere
tipe yiga muri wa kabiri agatonda mu ishuri wacu akemera kuduha akadumbe kitwandi igete uwo muhungu yari yarungurujwe akagaruka ku kari kamwe kwishura yose apana ishuri yose hari utundi nyene wasa mugabo ntangire ya igete ni igete no ni igete kinzobe gutya kare kinzo kama mu ngagara muri senge mwiga mutahari hari imiga yitwa Isaac twigana cyaragaherekeza ari interne rigasanga abana baje gufunga rigasanga ahubwo bakoze ututuntu kuje kirana kandi muri abo makuru atebwe kuba je nabanitahiye iza hake wenyene ivyaye kuri benshi nabanitahiye tugiye gufata bus mutagira tumanuka kwa ka externe ngaje kubera ivyo je ntivyandaba si byari binezwe urabyumva mugabo ega nyako ari umunsi kigeze kunyihenda ko nakorera uramaze kuba umukobwa mwiza inyashegera uva ko nyene rero ashayibaze yuko ubwiza bwiwe ni wanje bunkorako Jean nawe warabibona ariko urumva kuri nuducanganya sinimukano nicaye agomba kumpagurutsa nabiwe naramusarishije mu ishuri ndavyibuka igaze usura kandi usunokira wamyisarisha abantu kuva kera rero we urumva je ndizishisha bugufi wazi umuntu aza ngo yanyeretse sinye ngo umukobwa urumva yabimenyereye Jean abandi basiko bace dore gashi ubonye umuntu gushika naho gichocoro biramushari Maria ari gichocoro Chicho yarafise ico gihe ari telefone byari bivumye biri mu television kinini koko yetesi twatondana baratondana ama telefone ntangora yarafise telefone biyagwa television no yaze yarufashe gucya ari nka 2000 aturi muri 2008 uravyo ko ni 2009 niho niga mu wa mbere muri etesi sasa gichocoro yiga mu wa kabiri yatonda mu wa mbere mu misi ya mbere ati Jesse nunguruza uravyumva urumva rero aho rero umva maze kuja gukoma etesi ni urumva yuko twatuzigo two muri lycée Dirac oya ngo lycée Dirac narakunda kuja ko nafise abagenzi benshi narahize bamwe bari bungururijwe aho nyene bari muri za 3e babagiye muri science lettres etc sivyo sasa narakunda tuva nko dufise examen twako aruko ruko yatora abanyeshuri benshi bamwe bakora mardi abandi bakoze mercredi umva twe twakoze mardi twagira alternance mercredi kace nambara twatuno twanje baduhereye nuko bitako bamutura freshi nkoga nyene agapudre uturori duhereni nico mokera ngaca nicarire kugenda nyene nkugiye kuramukanya kumbero nga arakadem kariko karanzuminga nuko twatundi twiza nyene mazi mindwi zine naryama niko mama ni biki cyandambaza none wewe abantu bakera barayibaza none wewe ndagukunde gute ngo sifungura uko man yandikira nimero yakwandikira gakete yacamba nimero ya fixe muhiri wawe ya fixe c'est fixe 21 nawe ni exagera ntazo wibuka 21 waragakondo finalima nawe mviriza none bureka guruka rero usizwe ndakubwira ama story yose yego yano cyase by'inkuru no shaka ndakuyagira iby'inkuru ni nimero ndayibuka kwera ega zangumyemo ko incu yanazikompoza byavuye bicamo nawe uravuga ati ega kabura amahoro umva yara telefone fatu nibiki jewe si yuwibitu man umwana yapfa kuva ku ishuri gusa ketse muhira ashaje kuri fixe direka kabwira amajambo nibitugani mini mwanajeshi je ndi soda komando ibyo sindi jewe nakime ki romantique mfise jambo jya mbere nigeze kwandika naraye ndakubita ndagusabye urimbwira iryo ndakwinginze iryo jambo wagenze mu telefone ku gapapuro mugamwe yarabana bo mu mujimwa jewe mama muga ibintu rero urazi ko niga mu wa gatatu primaire nigeze kwandikira umudemi agakete
baraga mu wa gatatu primaire wari ufite imyaka ingana ndabe gaye nyine ko dari urufyondo wowe umutasize kera namba 7 namba 8 wasize kera we mu bijanye nandikiye agakete hano umujama rawe yarakuze yambeshe ngo twandika makete uwo mujama we yandikiye kete umudemu yiga 3e je ndagyandikira umudemu yiga mu wa 4 wiga mu wa gatatu we yiga mu wa 4 mugabo Imana ishimwe ko iryo kete ryafashwe n'umwigisha mu gatondo imbere yo kuja ku ishuri mama yategerezwa kuraba mu mashakoshi yacu yacyasangamo amakete aya aravuze ati bana agahungu kanje nakarara nanditse naganditse mu Giswahili ndandi ku bintu arimwo kantu ngo ndorushaka ntenga narakumva ayabuze ngo ndagutwita magana gutoye wiga mu wa gatatu ndakavuze nkoresheje imvugo mbabarira amatwi nkoresheje imvugo mbabarira amatwi yumvira icyo kijambo kiri mu Giswahili ku myaka 3 wiga mu wa gatatu ibyo ntiwabimenya gute mpaka nikutobowe ndiko ndaga igiti bambwira ati risome ngije sije navyanditse mane sinijiro wasanze kera wallahi sinasubiri ndiko ndakorera poso zikura sinasubiriye maka ndindira abakobwa bandesha kwe igiti ari uwo munsi none mama wawe ntiyaguhaye n'impanuro yakubwiye sinasubiriye kutabyumva cyenda bivamwe burundu maka abakobwa batangura kuza baranongoza jene nari igiti ibaze ngo ndagu iswe biracumbi gitwaye oya bigeza paka ni kutobowe none iryo jambo yo rimushikiro mudada yego nyarira bashabangiye esprit de tous les écoles du monde sina esprit d'office bani bagashanti yako bani dans tous les écoles du monde voilà aho kantu mbe baza bakandika umuntu abujijwe kwiga no kwishuri na rimwe ryo kwisi yego bara Idris bro nenda kuba nuko naciye niberaho kimere papa amaze nari igiti cyinshi shananje naye kugikubita yewe nari umuvyeyi wawe cyinshi no mujama nawe niko yari umubanye nawe dossier yacitangwa urumva hama turabaragize ko yani uyu wayi yageze kuri uyu wayi kweri bimwe by'uyu wayi bwo kubwira umujama wawe umujama mukobwa ndamukunda niga 5e primaire finalement ico gituma naragize ubundi uyu wayi imwe ubwira umuntu umukobwa yitwa Grace je n'amazina mba ndayibuka nka usanga atakana nanzi urananyibuka ubwabo Grace yitwa Grace Grace rero ngorane rero impamvu rero agomba gitware no kwamwigisha umunsi umwe mperekeza abapeti umva bana mwisite ajya kurira mwisite n'ingorane kurana ubandi byinshi uza guhiga inyoni tugenda guhiga inyoni mu Ngagara muri Gombe hariya sasa cyo giyo nije nashikiriye kuzifata kuma nije yindi muto mba nabashinyo sinenda ifi nkase gutya mwana basaza ba Grace ari je visito nyoni ngenda zitasa Mwana Idris Grace banyita ngo kirobezo witwa kirobezo nagashubonye amatopika y'igipeti bisa nabi bitunze umurongo bifise inyoni n'amatopito mu Ngagara bari bakuze basaza ba Grace mudemu rero uyu wayi rero wadaburute ugenda guhiga inyoni mu Ngagara bamugaca ugomba gutongoza Grace ase barayimubwiye ati zisara kupenda abo batifu nyene babagenzi bawe nibo babimubwiye
Grace muri recreation aho mengo twe dufite na gahunda yo kujya inkoni après pause mengo twe dufite gahunda yo kujya inkoni abanyeshuri baronse nambari musi y'amanota ngahe mu biharu umwigisha mbe ndambye madame ndamwibagi kandi madame yarankunda we yarabona ko nciye ubwenge madame yanyigisha muri 5e umugore iwe ciza gutya sindakibuka yanyigisha 5e kuri epe ntahangwa mu ijabo dufite gahunda yo kujya inkoni ya premid inyuma yo guheza muhejeje ono nabanye batari basinyishije amadeade ku bavyeyi bengo ibintu mwene bari ibintu mwene ivyo kubera kera azi ko deade wayikoze umuvyeyi yacasinya umengo nitwaye twasinyishije deade rero sinzi umuntu acyambwira Grace ati Idris yavuze ko agukunda kwene umvaga dabo dufite programme y'inkoni inyuma uzongera cyambwira ati wavuze iki mwagira none namukunde ko cirabura cyari na kibi kibusi nese karoge reka Grace ariko arakumva kandi shira gusanga ari madame w'umuntu amuzi ko ntibuka no yiwe sinda simbikumbuka do yandabibuka ko Grace cyabamagara shira pembeni mu ishuri ati we ntuva wavuze ati bisubiremo ndabibwira madame Chagera we yashaka kubyumva ari bubyivuge wabya bidakane kuvugira mu namatama nibyo rero urumva cyo gihe rero avuga ati ndabibwira madame rero ati nga kayibwira madame n'izindi nkoni zindindiri zirongerekana ambwira ati nukuri none bayiki muga ntabyabwiye madame nyene byakiberera aho yarakene kubyumva muga for real novuga yuko jewe ibintu by'intu zenga si ibintu nari ndimwo cyane uko dusene gusa twambaye wenje ndahabuka kandi numva ikigira kabiri naco nta ni majambo nari ndi jewe urumva n'batfate nk'ubu ivyo naho ndahubwiye ati yatumye mula niki turi nakumwe twikita telefone kera ari nk'utujambo dutesa ngomba kumubwira nashe ndamurondera umujama yitwa Gile yari muri football health yapana muri football health football ujya pare wanje manyanga pana Gile hari undi yitwa Gile yari muri yaga yego muri yaga Gile muri yaga uramubona Gile rero naca ndambwira ati anyandikiye uko akadem kanyandikira igifaransa anyandikira arige nambwira ati none nyandikira utuntu turyoshe nyandikira agafaransa Gire nyene ariwe kwandika awo umukobwa wewe umva kanyandikira igifaransa n'ubu dukete tadufishe karandika makete menshi hanundi muhungu wangu yambwiye ukamwandikira makete ata makete yiwe ndayafise ati dukete tugifaransa umungu yari yarasomye amapoem umungu ari muntu ze mu magaba ntuzenya Elvis magabra none Idris urumva kuri Sevalente udushugwe none kandi igifaransa ndasoma l'amour la lumière les séparations possibles nos familles même les familles moi les familles on va umuryango wami bamutugwanya ati nawo urabona umuryango wiwe bamutugwanya nugira umuryango uwo mukobwa ntibigeze ja ubisporta urumva twakundanye twari bato turakurana harageze n'igihe bwa ati harageze n'igihe turapanga kuvyara turabipanga apana ngo sa aho mwari mwiga yari yarahiga muri kaminuza mwarabandanizanije gushika uwo byagiye kwankagiye kwiga hanze niho ufite umuryango uyu waragerageje ibyo ushoboye byose kugira babadu kuko bari bafise ibintu byabo arono urumva mbwa ugaca ubimenya mu nyuma urumva hari abantu usanga araba sindi no bivuga ba siko sinovuga ko ari gukingira umukobwa wabo umukobwa wa Dabora ntari urukundo urukundo hari ibintu Dabora kwanza urukundo rumaze kubona yuko ruhari urabyumva kube nako batagize batinga abavyeyi baragerageza icyo mu previri ko ndibuka n'umwana twabyaranye no mukobwa kugira ndamwandikisha mwavuye mubyarana twabyaranye no mukobwa umwana kugira yone yanditswe après nane barasuko waje bakwangire perenko ni ku mwana wawe bati ngikunda mbaje resta sina comprendre none cyo bitahura none
y'abavyeyi mugabo uvuga tuko baba beno bitabuti baba fise ufite nuvuga yuko abavyeyi usanga bafise imyumvire ya kera ari ibintu bigenda bihinduka bizo dufata umwanya kugira bijaba bazovyakira ari usanga inkundo z'abana ntuzibahuriye he ntuzi nuko n'umwana wawe niwe yarondeye umuntu bya bindi bashotangura ngumva ngo ujya muryango ujya munyabuyenzi ujya sometime mama n'ivyamoko gasanga ahanini ndibaza yuko byari nk'ibintu by'amoko nimwari musangiye ubwoko hariho n'ubwoko bwanje arabuzi hari umuntu akwikanga none je nk'ubwoko bwanje urabuzi je urabuzi byawapi urazi ubwoko bwanje none hari umuntu ashobora kwikanga ko yumvise d'abord quartier bamwe nk'udufate doshobora gukundana numva ati ngomba mu Kamenge ati sha abo ni bahutu kuva tava ku Musaga ati abo Musaga abo ni batusi ati ni babandi bahari ni batusi ba direct no muri jewe haramuzo dukorana ibiganiro nk'umvuze umututsi ugasanga ngo yabikase n'umuco no oya si mico byanditswe d'abord muri constitution y'igihugu biri mategeko y'u Burundi mpamvu je umuntu ndamubwira uko direct abyo ugasanga nk'umuntu ugasanga even ni mpamvu je ibintu bya mbere narakunze cyane je narakunda je ndi umuntu nahinduwe cyane n'inyigisho zatangwa na Petero Nkurunziza fera twicarika akatwigisha tuko naive pana ngo inyigisho ngo nakurikiranya hariye je n'inyigisho niyo mpamvu uzibona je na profile yanje ntari ndayihindura ko ni profile historique abyumva ni profile je narahawe inyigisho mu nyuma ndatumira n'abandi ba artiste kandi impamvu natumiye abasani nabone baze guhabwa izo nyigisho kwari kugira ndatibuka ico gihe harimwo ntuzeme bega bose nije nabatumiye bose kubera kijya gihe jewe nari maze kuzihabwa me umenye yuko twe dufise influence nini c'est vrai umu influencer wa mbere mu gihugu n'umukuru w'igihugu niwe wa mbere ko niwe mutegeza kugira kuri plan ziwe mugabo nabone aradukenera natwe gihugiye dutahure politike yiwe natwe tuyigeze kuri bajya abandi kugira aho ubona tugira ingwane zitandukanye nuko abantu bamwe tutagomba kuja ku ntumbero y'igihugu usanga bamwe tuca duvyonga tugira ibi urabyona ugasanga uriko urahungabanya n'umuntu urazi yuko stability ya mbere hera mu rugo ko urugo gose abo bose bumva bagenda gutera amagrenade bafise ingo bavukamwo kandi baranabazi abibisuma barabazi bati uyu umwana wanje ni gisuma umwana wanje ni mukrimini bandi babazi urabyumva me ugasanga ibintu byohereye mu ngo udestabilize urugo udestabilize umutima w'umuntu wariye nto yumvira kugira nabi dufate nka jewe urumva jewe for real ndakubwiye nk'ibyo ni hamwe nyene Imana yampaye yarampaye umutima so gutandukanye n'abandi mugabo yarampaye umutima uri personalize ukuntu ugo ushobora kwakira iki hama ikintu nkanakica gauche droite gaca ndanagitahura gaca menye ingingo mfata hari abandi bantu abona neza yuko ati iyi nzira nishika agaca abandanya agomba gufonsa aho nyene uravyo ari hantu usanga hacavaho umutekano muke guhungabanya umuntu usanga jewe ujya mukobwa biwa barangiriye ibi kandi ndabakorera ikibi harabameze uko c'est ça mimi naricaye hasi navuga ati none kubera ibintu bimeze uko je analyse ndavyiga neza umuntu ufate nk'umuntu muri kumwe partenaire muri kumubwira ati wewe naho ibintu bimeze uko iriya sanvapa kandi kibazo kiri ngaha mugabo kubera imiryango tuba twakuriyemwo ukabona umengo aho uri ushobora kubata murere ushaka kwemanga ati bana burya ibi nivyo bimeze uko rero natwe tubigenze uko hariho ingo nyinshi zimaze harimo urukundo rumeze neza mugabo influence y'abavyeyi bafise ama antecedents y'ibintu byabo wowe utazi nibiki wewe atanu ruhara na rungu bifisemwo cyari nk'umuntu waduhura je hari mu ngenda nko muri je mandana je yanagiye nko muri banko ngiye gutorera amafaranga yiwanje ndasinya sheke ndagenda kuri case uwo mumere ngo asinye nabi bagati none si jewe none ushaka asinye gute
ngo genda kumushefa no umushefu yasinye ngo ngo subirayo urasubirayo cyangwa je mwana mubwije ukati wowe nambara amakredit wagiye gusaba yakuraniye kuriya si je nta rwana bifise musawe wewe uge uraja ngaho ugasaba amakredit nambo wagiye kuyakinisha ikirimba sio miye urabyumva nsigurira ingene ubona neza yuko konti ari gwanje gisinyatire yanje rayobe yanatwengeje kayikwereke ndafise ngaho ikintu gisinye oya nayo mviriya sinyatire yanje no nuze passport iri budoka iratwengeje nakantu nyine umengo na gapoint rero nakantu umfate nk'ubuenda gusinyisha sheki abwo atigenda guha ivyunguka nuko imana nayo bogo ko nibo kwemera yuko nagusinyi sasa rero ibaze rero nabwo ubibona cyage ni kusanya oya niko sinya mimi nabigeze undi bintu bimena umutwe hari abantu atamwa bazi ko ngene abaganga bandika haramuda ni ngira kantu nyene nasinyi je buri gihe ngiye gufite undi base nasinye nuko gene ibintu by'ubusinye ndakukomplika ibintu hari abantu basinye umengo bariko baracapa inzu agiye kuretira 5000 miko na signatire yibuni mingo ni shema bitugani weye Idris wowe urumva waraciye mu bintu bitoroshe ariko no vuga kuri iyo ka twafatiye kuri uwo mwigeme mwavanye mu bwana urumva aragezwe muri ikundaniye muravuga ati tushaka abavyeyi babiri ushana bamuhungisha natangiye kubona dabo kwanza projet yo kuvyarana nawe ingene yaje yagiye kurondera passport atavyambwiye kuva umva muri kamere kiwe yarava ku school no yarava ku ishure aho yiga mwaka wa nyuma yiga première yiga Cedric nyine yareje yarava ku ishure avuye ku ishure cyatura ya fixe yo muhira telefone compose telefone tukayaga tanka telefone nyine mobile urabyumva ico gihe hariho tempo extreme twagura L700 ku munsi wose mu nyuma tempo irahava cyo tuja muri badi limit voilà dana twibuka utuntu twaba tukiyagi wari umuco every day nuko byari bimeze avuye ku ishuri n'imbere yo gufungura acha banza kwanza kumvugisha ahejeje agacaryama gato agacagira etude gasubiye kandi kuvugana mwijoro agomba kuryama c'est comme ça twibera ubugene byari biryoshe bro ni bimwe twanabonana urumva na Jack ego vraiment kara gakundo a distance karyoshe iwabo habani twizina yesu toto batoye gusa nibo bari banzi ko sometimes naratimba mugano nagenda kumurabi wawe nyinaji yabaze nco yari maze gusimba ingo pana kurenga ibiko bimwe byo kurenga clôture kugira ati nambo yaze gusimba clôture mancha ngo hano hari imbwa mu rupango izo histoire ndende mubuzi sasa mugabo urumva nabona neza yuko abavyeyi biwe nabona yuko natambwiza ukuri ntibandije kandi batananze urabyumva nabona ko afise ubwoba bw'abavyeyi biwe bati umutipe ibintu mugabo ndo yivo mu nyuma après ubona agira comokene kandi agiye kondera passport yabimbwiye none ugute nabonye umunsi uheze yagize ikibazo telefone ndamuronde yako ntizicamo mu nyuma niho yacyambwira ngo yari muje kondera passport ora abavyeyi be bashaka aheze ishure gusa acagenda cyo mukera muri Amerika direct kwera bamukwepeshe nde umunyoni ntangora namubwiye ati wa mukobwa we ndabona neza yuko ni nama twagitse murabiganira muri babiri yego warashaka ninazanye icyo ide ngo tuvyare eba yahejeje ishuri nawe wari wahejeje kera je nahejeje je secondaire 2011 aho turi muri 2014 pa turapima ibyacu siningene turagenda turabaza ati n'umwana bamurondera gute navyo wari uzi watanguye kuvyandika mu wa gatatu oya no ibyo nawe nyine umwana mu umunsi bicamwe ndibuka
inda twayipimye kuri abo BF fresh tugenda ahantu tujya inkoko ati turakoze umuti mugari ngo rero zashize umwana rero kugira avuke bizogenda gute uzobwa imuhira nibamenya ati ari imfura ati tekana iga kuri Grand Lac muri kaminuza pa cyo gihe nibera kwa mere cyangenda gupanga inzu kumutanga muhira batazi yuko wagiye ari inzu ba sinanagi umve ntiwaseze yaguma uko nyene tu vuga ati ibihaye ikibazo cyose bazombatsa zofise kucishura burya umva mu kwa mbere 2015 aho mu kwa kabiri umva mu kwa gatatu gatangura gutwaririza rero amasombe burya narashobora kuva gutwara isombe ndazitwara ku musaga yaba ku musaga tukinanira kuri 5 man fata moto kena fish tuso saiba utwo dusombe none ni wawe nazigura mu restaurant ngamushira isombe muraza n'isombe tugani batoye bimgana ari amasana agenda iwabo ntibari bakunze ntibari batoye biwe bose bari banzi mugabo papa mama no banambonye mu nyuma je bambonye inje nanutse bambona mu bitaro yavyaye bagomba kungira perenko nisikia naje nanutse nambaye urato rw'ivumbi nanutse ati barariraguye ku muryango qu'est-ce qui s'est passé ndacho umva ico gihe atwariza namushira mu nyuma rero hagari ikintu kiniya cyaciye kimfasha manifestation abantu baragumutse turiya amapine turiya abantu baragize ibiki ibintu birahungabanya amashuri arahagaze ubwo rero ujya mwanya amashuri yamaze yahagaze i Bujumbura n'umwanya indi ariko irakura no sadumva n'abana bavukana bamenye yuko afise inda ariko babonye ataje kubera abavyeyi biyo baragageze baramukwepesha baramutwara mu Rwanda ngo avyarireyo umwe mugabo yaguma mbwira ama plan yose ngene bimeze ndamurungikira itike akagaruka bakamutwara mu Ngagara Paul mu Ngagara bamutwaye kambwiye ati batobe nka iraso yaduheranye pa imifuko y'imiceri kubisha wakura none je naraja mu Ngagara muri 2015 abamesha bana bida nabacamwe gucya vipi poa amahera nawe yakura yo kugura iyo mifuko ubashi umwana n'umugisha je nubarakazi mfise ubu nkoraye jewe umviriza imyaka yose yanje gusa hagenda abaho gusa bigenda biduga buke uko ndonka bigenda vyiyongera mugabo ntumbaze ngo je mbayeho gute nta kazi mfise mbi Bujumbura ako niko kazi je ndi umuntu amaze kumenya amayeri yo kuba mu muji urabyumva amayeri yo kubibujumbura ndaya akazi office ni kubibujumbura akazi mfise ni kamwe no kubibujumbura kuko urumva none mu murugi akazi karakomeye none mu murugi turi nako kazi karakomeye arambwa ati no bigitoro gikura tuno misi yu hari umujama cyo twagiye ahantu ngiye muri banke imva yari karankorera ibintu ku modoka ari byapfuye b'amatematize ventilateur yapfuye sasa ngiye kugenda muhembe cyangwa ndamushigiye sheke you have mu ijoro tagenda gucye ndikaingia mu banki namaze iminota 2 abantu bari nimero gende 5 bazoja muri banki ubwo bagoma bahamagara je bijya sinzi nukuri tukuvuga ngo ngango ninyigo nizopfi nabayeho twebwe ndanabivuge ndo ngaha uravyumva twebwe entertainment ntavyiduha mugabo nawe hari ndanabisubiyemo ngaha hari ibintu utashobora kubura hari ubu service umwe vraiment sano sari njya nanje nkinje twese tumarayo umwanya wagiye gutora ama miliyoni menshi yiwe nanje maze je dimire yanje sinonda igitoro aho kiri mu boss araza ahaca nanje nihonca
kubera kumenyana n'abantu wowe afise V8 cyangwa ikinanye cy'imburugini ngijyaja hari umunsi cy'imburugini bigeze gukura urava carte 2024 ati kuraho ngaha ijya bi ni turi hamwe bisa imodoka ya Idris mwoyibona umviriza urabona ingene kamera haga nta n'umugabo ufise ugatera irangi ofete urumva igene bita ico bita kumvisha baje kuyigufatira neza nivyo nkene abantu bamenye genre ico umuntu abari pouvoir ikintu peut-être imana je ofete ndumuntu ngenda ntahura aho ngeze naha kandi nta muntu ndenganya ivyo ntawe mbandengana iki kuko n'abancira inzira nabo nyine baba batonze je hari umusa abataximeni bageze kuyiterura kuri station ya kamwe batonze barayigaterura kubera ikintu gusa kimwe mba namaze kuronka access yuko noja muri station abandi ntibabemerera mugabo jewe abatonze nibo kenshi n'imodoka yanje bayiterura igitura ari gike bakanayisunika kubera umva hari undi muntu ni difference kubera urumva nkazanotse mu magara na muyu so yurayiti no gusa nuko yabaye bifitiye amastasho yabo mugabo n'abandi ba boss atamastasho bafise uzatijya n'umu boss mugabo je ndashobora kumucako n'ubu boss bwiwe mina pita uko niko tubaye mu gisagara rero uravyumva rero nicyo cyatumye nashira no umwana wawe bakavuka voilà niho rero wumva atakugiye yuko naronse nashaka kugenda nkabahereza ibyo bari mu ngagara mengo mubuzu butoya gutya mu kwinjira ninje bo mu ngagara bwa kera bubakira mbana bo kuri bagaza rono kera sara mu ngagara o cafe ninje hajya umumera ari hajya umumere mu barapfuye no yambwira ati barabivuze uko cyanye uwo mukobwa yena akambira umenye no yamutwaye mu Rwanda umukobwa kimanambwira plan nyine bari bakeneye kwera ufete bo wamengo umukobwa avyaye no kuvyarana nanje wamengo ni igitutsi kuri bo kuko ndibuka bari mu bitaro barabajenye nawo umukobwa ati none we uriteguye kumuko ati oya bagukwera no yararahiye ararengwa muri kumwe nyene gute umviriza d'abord avyara narahishijwe yuko umukobwa yavyaye nabibwiwe no umukobwa w'ubumere wo mu ngagara yabona inguvu nashiramwe kugira ntagire ico babura kurumva ico garaje muri 2015 ntari ameze bo bamwe umva bariko bariturira amapine abandi bariko baragumuka ibintu mwe nivyo agacaba crise yabyumva je nanyico giye nanifise ubudiri bwinshi ko je sinigera nari mfise amadiri za nico gihe cyayo madini nakubwiye tugitangura ikiganiro amadini narimo y'abanyamurenge kwera ico gihe je nari mu cameraman nagira ivya video niki hari ama clip nagenda kubakorera kwe umuntu yari kuza kubakorera ama video yari muri Tanzania bagaca batinya kwambuka umupaka kubera bumva yuko mu gihugu atamutekano hari rero baca bandondera je burya amafaranga naronka ico gihe wasanga nka album imwe ndayironse nka wisamire muri 2015 tunachafuta ngavuga ati reka ndangaca ngenda nkamuhereza amahera agira stock agira ibiki nimwe nivyo baragera igihe bamutwara mu Rwanda memari no mu Rwanda mu Rwanda naciye contacta hari umugenzi witwa Meshaki yarabimfashamo ndibuka n'amahera y'itike imugarukana niwe narongikiye acara yamushira hariho na Nameless Campus nimwe mu boss w'irya TV twa Afromax TV yo mu Rwanda haragera igihe akeneye nk'intu zenya nka kayawurute cyumva yarafise igaca nambwiye ate bana daba umva yamenye n'uri karafasha uwari gusa yabona gusa we gusa yabona gusa gize umva nari yaranje asuka atagira ikibazo none ga Idris waciye mu bintu byinshi nivyo ndakumva mugabo urumva ibyo byose sasa kupambana ibyo byote tata mugabo at the end of the day mugashaka kunyegeza umva bo bashaka byarira hariya ama umwana acagaruka atamwana afise kandi hariya unavyariye yo mwana biragoye kugira ngo umwinjize ngaha nivyo bashaka urabyumva urumva yo plan mimi nikaona hapo itakuwa ngumu cyanditi yavyariye kuri Prince amaze kubyara umwana mugabo urumva novuga yuko twaramaze nk'igihe cya nk'ukwezi kose amezi abiri mutavugana yego
kubera abavyeyi biwe ya ntibanandijera bazi kutadije umuntu utazi urabumva mugabo buke ibintu nyene turabisubiza mwa turi babiri Sadumva yarinze afata indege aja hanze ko yagiye hanze muri 2016 umwana amaze umwaka agenda kwiga muri Maroc ico gihe iyo periode yose twavugana turi totombi sadi nta numwe wabo tuvugana n'umwana bagukeneye mu bisanzwe sadi no kuji wabo bari bakeneye kwera ufete bo wamengo umukobwa avyaye no kuvyarana nanje wamengo ni igitutsi kuri bo kuko ndibuka bari mu bitaro barabajenye nawo umukobwa ati none we uriteguye kumuko ati oya bagukwera no yararahiye ararengwa ati muri kumwe nyene gute umviriza d'abord avyara narahishijwe yuko umukobwa yavyaye nabibwiwe n'uwo mukobwa umukobwa wo mumere wo mu Ngagara yabona inguvu nashiramwe kugira ntagire ico babura kurumva ico garaje muri 2015 ntari ameze bo bamwe umva bari ko bariturira amapine abandi ko baragumuka ibintu mwe nivyo agacaba crise yabyumva je nanyi ico gihe nani mfise ubudiri bwinshi ko je sinigera nari mfise amadiri za nico gihe cy'ayo madini nakubwiye tugitangura ikiganiro amadini narimo y'abanyamurenge kwera ico gihe je nari mu cameraman nagira ivy'ama video niki hari ama clip nagenda kubakorera kwe umuntu yari kuza kubakorera ama video yari muri Tanzania bagaca batinya kwambuka umupaka kubera bumva yuko mu gihugu atamutekano hari rero baca bandondera je burya amafaranga naronka ico gihe wasanga nka album imwe ndayironse nka wisamire muri 2015 kinachafuta ngavuga ati reka ndangaca ngenda nkamuhereza amahera akagira stock akagira ibintu mwe nivyo baragera igihe bamutwara mu Rwanda memari no mu Rwanda mu Rwanda naciye contacta hari umugenzi witwa Meshaki yarabimfashamo ndibuka n'amahera y'itike imugarukana niwe narongikiye acara yamushira hariho na Nameless Campus nimwe mu boss w'igihe TV twa Afromax TV yo mu Rwanda haragera igihe akeneye nk'intuze nka kayawurute cyumva yarafise igihe ngaca nambwiye ate bana raba yamenye n'uri karafasha uwari gusa yabona gusa we gusa yabona gusa gize umva nari yaranje asuka atagira ikibazo none ga Idris waciye mu bintu byinshi nivyo ndakubwira mugabo numva ibyo byose sasa kupambana ibyo byote tata mugabo at the end of the day mugashaka kunyegeza umva bo bashaka byarira hariya ama umwana acagaruka atamwana afise kandi hariya unavyariye yo umwana biragoye kugira ngo umwinjize ngaha nivyo bashaka urabyumva umva yo plan mimi nikaona hapo itakuwa ngumu cyanditi kigacaza yavyariye kuri Prince amaze kubyara umwana mugabo urumva novuga yuko twaramaze nk'igihe cya nk'ukwezi kose amezi abiri mutavugana yego kubera abavyeyi biwe ntibanandijera bazi kutadije umuntu utazi urabumva mugabo buke ibintu nyene turabisubiza mwa turi babiri Sadumva yarinze afata indege aja hanze ko yagiye hanze muri 2016 umwana amaze umwaka agenda kwiga muri Maroc ico gihe iyo periode yose twavugana turi totombi sadi nta numwe wabo tuvugana n'umwana bagukeneye mu bisanzwe sadi no kuji wabo kwani kujificha naenda byari ibintu bigoye ubwa mbere umva yambwiye ati nta numwe hari muhira asimba hari umwana papa cyane ico moke sadi urumva ubwo mu nyuma nyine umuntu akayishe nayo ivyo babyo hama mu nyuma agezi yo nyumva maze kushika kure nyene ya influence nyene rakora makanyene aramera tu Burundu mbaya nyene biba birarangiye waciye mu bintu bigoye Idris n'icyo nariko ndavuga nuvuga byanagukomerekeje mu bisanzwe kuko urumva baguhora ubwoko bwawe bakaguhora yuko batakwemera muri uwo muryango gushikayeho bakora ivyo byose bakakwankira urukundo rwawe mu bisanzwe yego wewe rero uragize gutya tubonye ugize mariage
umuntu nta mariage ndagira plutôt dot mariage giruyigi ndi muri process byose ndi muri procedure uragize dot umuntu yitwa koresha umwanya kuri Facebook acarandika ati tubabarire Idris ari agira rongoro mututsi kazi je rero nashaka kumenya wewe Jean waraciye muri ibyo bintu byose byari muga ibyo sikoresha umwanya nyene yabigize hari abantu benshi hari n'amapaze menshi umwe kuko ari wasanzwe azwi mu bisanzwe wewe wagiye gufata decision gute yo kongera kuja kurondera ba bantu ko umva wari wagize igikomere oya jewe d'abord je ntagikomera kimwe nigeze ni experience nagize jewe ikintu cyose kiba jewe ndi umuntu niza amashure make aya mashure mugabo je ndi umuntu yigishwa cyane n'isi kuko ibi byose twiga ku mashure n'abantu bagiye baragira ama experience ibyo bahura navyo mu isi bagaca bavyiga ko bagaca bamenya ingene bavyitwara mume n'abapsikologe mu psikologe kugira yigeka ari nandi maka agenda babera amashasha agasemenya ati ibi bintu navyitwa abavyitwaye nkaje nk'abapsikologe benshi barafise kuba bondondera bakamenya ingene ibintu bimwe babijera uravyumva je nk'ico je cambayeko hari nk'umuntu afise umutwe mutoya yo casara exactement mbese ugaca wanka nabo bantu ukavuga ati jewe izina ikintu umututsi cyangwa umututsi kazi tubaye byorazi ko mudadarije na muri itike y'indege muvano yarari gushipaka hapa jo avuye mahoro amacagira mariage n'abangine bato yaragize mariage mariage forest hari umuntu ambwiye ati hari umuntu ndiko ndamubwira dufate twicaranye gute niba ndamubwiye ati ari ni maka abapsikologe baba bakwiye kugira bati diwe ndakeneye histoire yawe wavyitwaye nko gute kumbunu gumuvyibushe utakase atabivu jo muntu turanahura yangagiye twarahuye ahantu bora shaka nayinshiriye ibirato umwana wiwe umwana wanyu wiwe umwana wacu wala namugara turatari yansabye yambwenda ngo ndamuguriye ngo ya Jordan kumva karamaze kumenya utuntu anagiye uja ku ishure kabona abandi bana nakanaga gakobwa mugabo karakunda cyane ibintu by'ama TikTok niki kandi abo wambe no bwambere no mwishure bamwe yatera ndakene sasa nafise plan yo kwimusha kumwana ari kwa ina kure je yavire telefone none atwenda kubonye ati nanje nakubonye ati mfite ibirato ngati ngo bi una kwasanga umuntu hari ukuntu mengo arafite ico yiyagiriza urayibona fate nk'ubure nk'ahantu mengo nta mahora bafise hari ibintu uriyakira urayibona kirekura urayibona ibintu n'ibyo unaje ukabibamwe nyine izi bya bitu bishayisha byaraheze reka dutangura ubuzima bushanje niyo mpamvu rero ibintu mwe n'ivyo jewe nta gikomeye na kimwe ngira urabyo oya ugiye kuresha madame wawe umugira jewe sindakubwiye d'abord je sindesha je sindine bitumutwe c'est-à-dire ufata nk'ibi byabaye ibi kuri no kakoya n'ibintu byavuzwe amajambo menshi gose arabyumva iyo batanayavuga ntacu nari kuba nakoze urabyumva jewe ikintu cyambere ki important nuko nzi yuko d'abord umukobwa ntwaye ari umurundi kazi kandi mbona yuko ari umuntu ashobora consulter akwije amakarite y'ushaka akwije ibyo nshaka nico kibazo nani mfise kuko for real genda fise ukuntu mfise umu partenaire umukobwa turi kumwe ngerageza gufata ibyanje nkabifatanya nawe ku buryo abitahura kugira n'uwo wundi wa mbere ko byane niyo mpamvu mfite kenshi abatunoye ko defu ati kwera yarafatanye n'ubuzima bwanje rero kugendo nke uwundi ashobora gutahura ibyo ndimwo akamenya ati tubyoriente gutya urabyumva ça m'a pris du temps urabyumva dufate nk'uyo yamevye muri 2017 no yabaye vera ati jewe sinkwiyumvamwe ati urashaka upfe amajambo nyene umva dufate nk'amajambo yambwiye hambwiye amajambo nyene uvuga ati mugabo muhayize nk'imisi ese kubera ko abakobwa muhebanye n'abahungu muba mwarabyaye barabafashije mugenda matuka apana bari menya yuko nk'ivyo yarabimbwira mu nyuma kandi agaca nsaba service nkayimukorera parce que moi je reste humain je aussi niho none ndakubwiye ko kuko abiwawe reka ndakubwira nk'umukobwa abiwawe
jewe igihe nyandikira n'ubu ndabifise ndafise passport yiwe niki anyereka ati passport yanje yaheze ikete arandika n'ikete bamwandikiye yo kudepoza inzu abamwo kubera yaheje ishuri muhira bansikundukira itike ngo ntari ati ngo nashe ngo tuca dufatana nabo tu t'imagines jusqu'à ce que mimi nari yarangije ingena taha gushika naho bamubwiye ati akaba ari ujya muhungu yakuriye itiki uzomenyereye ushikira orabye ntibazi yuko byanaheze jewe nabye bibe twarahuye ambwiye ati mije ambwiye ati none bo baguma bibaze ko yabone ingene nji wabo nshiri nubu ndacayo wabo nshiri ikintu umwana bo bagaca bibaza yuko hari ibindi biri derrière birebire mbwa kuna bishahisha je ndi umuntu niyakira kandi nkuko nsabye service nayo niko namufanyia na ari no ngaha afise gahunda n'umusore cyangwa iki hambwiye ati ine kujya muri salon nampatia yaragenda fresh ntamwitwarira bye muri salon barakamukora akagenda akamusungura easy misi na probleme kwa je ndi umuntu wa mbere ikintu nkunda ndakunda ikintu kimpa amahoro mu bintu bya mbere nkunda ndakunda amahoro je na mama warambwiye ati niwe kuguma uvyibuha kugirika ambwiye ati jewe nta stress nakira ikintu mbone ko kiza ku stress ico sikicukura niyo mpamvu rero mba n'umugore kuba baramuvuze ko ati ibi nibi vraiment for ubwa mbere naramuteguye mvuga ati urabizi yuko utwawe n'umuntu nkanje mbategereza kuvuga bavuga ibi na biriya mugabo hari ibintu hageze igihe badeborda ugasanga barengeje urugero ari umuntu yandungikiye ibintu kabisa navuga ati n'umu extremiste kabisa arati amateka ngo y'abatutsi ibintu ukavuga ibintu nkagenda bisomye ndaraba nkitwengera to ko dabone nindazi ko ari umututsi kati ni bimwe wambaza ati je uranze none icyemezo ko ari umututsi kazi ndwaye ni bavukana ngira ngo icyemezo ko ari umututsi kazi twabibaza mama wiwe gusa icyemezo ko ari umututsi kazi n'igiki icyo nzi gusa n'umunyegenda ubwo mwijenda ntwaye mwijenda mwijenda mu bagamba ndemeza neza nakujana ko ari umugamba wo mwijenda en plus urabyo sa kwa kama ni mutusikazi imiyo misi biyu je twarahuye gusa cyo nikiganiro nshobora kuzokora après mariage turahura ndabona yuko uyu ananirewe kandi ndabona yuko turi kumwe ndafisa aho nshobora kugera babyumva si abandi bavuga bati bonakariza umwanya ndabona neza dufate nk'uwo igihe ndamenyanye nawe nari desespéré nari mpejeje akazi twamenyanye mperuka gukora akazi maze urazi kumara nka 3 mois atayindi diri uri kurakora witeze yuko umuntu aguhemba aguha ibyumuka bikwiye ama bikarangira atana kimwe aguhaye niho nari maze gufata ico gihe ameba ico gihe fata duhura n'uyo twahuye ariho nari maze kubera uwo mukobwa uwo nyine wa mbere ico gihe nari maze gufata ingingo burundu uvuga ati hari mu mpera za 2020 ko urumva usanga hari ibintu byinshi nyene byari nari ndimwo hamwe umuntu n'ama YouTube Facebook ama page yanje n'ibyo byose nagomba ndiko ndandumira abingurira ndabigurisha umva ko nari nama bivuga ati ngomba ndabivemwo kabisa nari ndi desu urumva niho rero yaciyaza aranyakuhaja arantera intege arangira umuntu urumva ntangura gusubira ko utuntu tuganiro ntangura gusubira kandi ufite umva hari abantu bari bagerageje kugira ntembe ingwe mugaba caraza arankwe ukuboko ndasubira ndahagana arampagarika urabyo rero umuntu mwene uyibona yuko na Bibiliya yita ngo numufasha habe bivuga ati ngo umufasha mukwiraye hari umugore n'umufasha urabyo benshi urumva bamwe bari abagore umugore urabyo umugore niko bagisoma neza ni umugore niko bagisoma neza ako kati zishize umugore niko babivuga mu bisani umugore si umugore hari umugore n'umufasha rero maze ko n'umuntu yuko ashobora kubera umufasha jewe n'undi mudadara aho twabyaranye urabyo yambwiye ati ukazohomba no mukobwa tuyano mo
ati kubera uko ndakuzi bavyumva usanga bibaye nabi cyane. Niyo mpamvu urumva rero maze ayo n'amahigwe naronse rero jewe rero ibyo c'est nta importance ndabiha, kandi ikico nakunze nuko meme na famille yaratwakiriye. Ntibakugize nk'uwa mbere kamenya n'abambere ko babigize batanze erega iyo indi famille yoyo bace naho ko biri kose urumva naho baba bagomba kugira ibyo bagira n'igipasi kandi umukobwa wabo yarafashwe mbere ega ho umva ngufate nka experience ya mbere yaciye inyigisha kubikurikira ahe n'abandi ega ikibi benshi baba bagomba kuducira imanza bivaye n'amakarite tuba twakuriye nkanje umvise yuko nakuriye mu Buyenzi twahiga inyoni twagize iki ari umfamiye gasanga nk'abana bakuze bafite televiziyo bafite frigo bafite imodoka urabyo usanga rero bacha bagira ya complexe bagomba ati umukobwa wanjye sino muhereza naka rero ivyo rero ico ngica nkora rero tuvyitegurira hakiri kare ari ibintu byinshi twagiye turiga tukamenya ati none kugira sinzogwe hari gusanga abana kwihenzeko hari abantu bama usanga ati nikoze mu nda atavyanze ugasanga yishuwiwe atavyarazi rero novuga yuko ivyabaye ubwa mbere ndi sûr et certain yuko dufate niyo famille ya mbere bashobora kuba bicuza pour mama yuko banyenzeko ndavyibatse urabyo kuba bashobora kuba barangwanije batanze ndavyibatse kandi ibyo ndi sûr et certain yuko ariko biri kuko jewe ufashe umwanya ukanyiga neza ukangira ko amatohoza uza gusanga n'umuntu wo kuyegereza ahubwo gusumba kugira urabyo mbwa urumva ya rero umva ayo experience yose yamaye kumenya kubana n'ibihemba ndimo sinihora urumva je nta muntu umwe ntihorera ngo gukwera ngo yankoreye iki wamangu nanje ndamukorera ikibi no gikibi cyose ubu ngo wankoreye mbanza kwiga impamvu wagikoze ambwata impamvu ni ico nkora gusa ndakwirinda urabyo ni navyo byiza ico nkora ndakwirinda mugabo sinza ukwihora kandi nkuko uje ukasaba ikigongo avuga ati ukiyesukiza mugaka ni nkuko usabye service ndayishoboye kuyikora sindaba ngo warankoreye ikibi ngo warangiriye iki ibyo rero nivyo byakiye bituma mbaho ukomeza uno munsi na relation mba ndimwo ndayibamwo ari uko ndayibamwo nishimikije experience nagiye ndabona ubwa mbere meyate famille imeze uko y'umuryango umeze uko kandavyitwaremo uko kugira ntibisubire kuja nk'ubyo naciye ego waciye mu bintu bitorosha ariko no munsi urumva neza yuko wishimiye kuba wararose umufasha ubona akwiriye mu bisanzwe azogufasha mu buzima busanzwe uno munsi wabivuze hariho imiryango myinshi kandi cyane ishobora guhora abantu ugasanga n'abantu bikundaniye bafise aho bashaka kugera ariko ugasanga abo bantu banavuga gutse barahoye umuntu ubwoko si uba warabwihaye niko twavuze twisanga kuvukira mu Buyenzi canke kuvukira icendajuru canke kuvukira he si uba warabihisemwo uvuka wisanga aho hantu kubura umukene canke uri umutunzi si uba warabihisemwo niko isi yubatse uno munsi nk'abo bantu Idris wumvise hari no wakwandikiye message kugira ngo batutse urumva warabanye nabo urabazi abandi babana n'abahutu barabazi abandi babana n'abatwa canke n'abaswahili bavuga barabazi nihe jambo no musi wobwira wowe kubera warabiciyemo abo bantu baba bafise reka mvuga agatima gatare ko je niko no byumva kuko uno munsi je nawe dushobora kuba tudahuje ubwoko ariko turiko turasangira turicaranye usanze mwibarabara sinibaza ko nagize nk'ikibazo worengana ngo nikora tudasangiye ubwoko si je nawe n'abarundi bose muri rusangi niko tumeze je nakuze mbona duhana umunyu akunyu kabuzi wacu tugahana makara uko byagenze uko rero abantu bafise bene utwo dutima reka mvuge utwo dutima nyene tugoye baba bivanga mu bintu by'abantu kandi ugasanga barabiciye ubuzima ushobora gusanga nk'uwo muntu yarakunze umuntu ugasanga ejo kubera ko wamubereye intambamye aciye aje handi mgaho handi akaba yatamahora afise ugasanga ejo harabaye ama divorce canke ibiki nirihe jambo wowe nk'umuntu wagize iyo experience wobwira nk'abavyeyi bariko baradukwikira canke ama famille ameze nk'uko n'abantu bafise ivyo vyiyumviro reka mvuge bibisha ikintu gusa je wanashaka ahanini sinuhagarara cyane ku bavyeyi ko abavyeyi bobo ivyabo ntishobora kubyinjiramo cyane jewe
no kubwira yuko je mvuka no muri famille yakozwe ko cyane n'ibintu by'amacakubiri je ndavye nka mama ari très intelligente n'ubu uravye ibintu akora n'iki haraba ku myaka 60 afise kwimba ati none uyagifise imyaka 20 ninge ari kubikora ibingana gute ngaje usanga bivanye n'ivene vy'amoko n'amasysteme yari ahari mama bagiye kumushira mu ishure nderabigisha abantu muto kazi kandi yarafise ubwenge bwinshi cyane babyumva kandi gitangaje muhira bara nka mama jebo ndabira kuri mama ariko je nka papa wanje yize muri Kongo muhira hama n'umuyo nduzaga murambona amatongo bahaye abatutsi mingi sana jupi ko bo je papa sokora byara nka papa yarwa abatware nabo bakera usanga bafise ega ibintu by'amoko by'amazuru n'ibiki n'ibintu abazungu nako babanje barapima ajo ko n'ibintu baje barapima ugasanga okay we je hariya ko ngaga usanga none c'est quoi juste n'ibiki ugasanga none uyu ko yari umutware kandi bakavuga yuko kera abatware bari kwani aba none c'est quoi au juste nk'ubu ndagutwaye nk'ahantu ruguru babona mama ukabona nk'ibitongo baba bafise ati none sasa barabaki muka usanga abantu bitongo nabageregwa nana matongo bagesa n'abaro batongo bakayabamwo bakagomba kuyagira yabo hari n'amatongo mengo n'ubakiburana nene kwera ibyo nyene byaba barenda matongo y'abasokuru hari ingozi za busiga abyo ko numva barafise nk'imodoka muri 70 kombi kubara batandaza bagenda kuramwe za Tanzania zahe so mama yarabikozuye ko nivyo ko yize kuri system ya INAU abo wa mbere gushika naho yashoboye kuzi Bujumbura aja kure Kramati none bigenda gute mbu wa mbere munshire muri mu ndera bigisha ifu nige amashure maremare na minige bamuta muri F imyaka 2 mama yagishura afise 20 urazi gweza 20 mu myaka yake vuga yakiri muto cyane mama diplome yiwe ni numero 1 promotion ya mbere y'ivyo by'ama INAU by'ayo confete ba ni politique yabaye kuri bagaza ivyo bistaff abyo mugabo mama si twe twagiye sije nagiye kumugisha inama cyane mugabo wenyene hari ukuntu wenyene ushobora kwitwara mu kintu hama ikintu ukabona aracakiriye burya kenshi ahantu bikunda kumera uko iyo faiblesse biba bisaba yuko abantu bari muri relation bazi bakomeza amahorasho yabo kandi bakabwizanya ukuri ntibaba hypocrite je bafite je relation bandimwe umuntu ndamubwiza ukuri nta bintu bya ABCD mbona yuko iresa nuva panda guyate bana je ndabona yuko ari aba extremist nibageneye wabi ndabibona ndabikubwiza ukuri je no mudada naye mubwira mu ngaba ntiyabitahura kandi mu nyuma yagiye kubona ko byahere muri separation kubera iki kutabona kugomba gushigikira umuryango voilà rero defwa n'umuryango ujya mu muntu ze ubwo dabone ntibashaka gucira urubanza umuntu batazi rero ikintu kimwe no hanura n'amakouple ije kubwizanya ukuri namba wabona umukobwa bavuga bati ujya muhungu nawe dukeneye umukobwa akabibwira umuhungu ati sheri bimejuko namba n'umuhungu avuga ati wacu ntibagukeneye ukabwira umukobwa umumenye ko toujours ifo yuko urukundo rw'amarutsinda nicyo kiba gikenewe ni bishimaze gusambuka mugabo urumva je nkaje urumva nuko yene mba namaze yo kujya avance ndawukora ntucukora nkaje ugenda twavyaye nakundi ama baya fresh nangorane je nambwiye ati genda none ngwani none mufite nimwe ari kitegagagare icyo nico gikomeye urugo niruza ngo murondera abana sawa we sawa genda rero kandi narose ibyo nashaka oya sibyo nashaka ibyo nashaka gwari urugo mugabo urumva kubera biwabo nuko urubuzi nkware ruvumbukana igihuna yasigihuna mwana igihuna oya n'ubugani nabi rero iyo migani nikora kubana ubuze umugore atahana umwana okay sawa mwana ntibashi bakora nkanje oya kuko bagana mwamikazi urumva ngomba ntware kwanza mwamikazi urumva kwanza ko harimo n'amavance ega nuko bige ni system ibonye yuko bibita compliqué ukora nk'amavumba
Foko nzazo umugani witwa gukora nk'amavubu. Byanse basi urubuze umugore ruvumukana umwana. Se wewe rero bakunda umugore gute mwakundanye gute vumuvyara ko basutwara umwana hama wewe kandi umwana ucumutwara so no kumubona. Utwara umwana unabiba juno umwana none ndakunda umwana nkakwa. Oya ntibikunda. Apana ukuna wagira kuko nambaje mwaranyansi sazimva n'uwo mwana muramwanga sasa rero ntivyanje ngaca nigira ati musini urize gito babyo ntivyanje naenda nuko biza bigenda nuko bigenda rero ingo mwenizo ifo yuko ama couple bamenye yuko so kubera je muraniyumviye ati none nk'iyo experience yiwanje yaba tutavyaranye Mwosuye no guhana na yabo. Apana. Unumva ko psychologiquement yuko nanje byo nyafexe byo nkomere, tu vois? Ni exemple ndaguha. Niyo mpamvu rero ibintu bimwe bimwe je nabibonye kare kasema cyane zi protege umutima wanje, protege umutekano wanje. Kuko bimpungabanije bizohungabanya nawe. Cyangwa ngenda guhungabanya abandi amutu usanga nako umuvyaye ko kibenshi Ndevo gisibina kwa gamarami. Ego, nuko rero Idris ndagushimiye cyane twaganiriye cyane nakazuba karatumenya amaso. Reka dusozere ikiganiro cacu. Nababwiye narababwiye yuko jewe arakaja mu nkunda gukoresha ngo bwirwa beshi bikumva benevyo. Uno munsi Idris yagize amahirwe reka ndayituko wewe ntivyamukomeretsa ariko hari abandi bishobora gukomeretsa no biracaba komeretsa kandi n'abandi benshi rero bisigura ngo abantu muri ko muradukora we mugabe turiko turaja bigenda bigabanika ingufu kubera bariko barabona yuko ibintu by'amoko byari bifise ingufu muri iyo myaka y'abo bavyeyi bacu nakubwiye I face ucu bibona mugandi bazo uyu turiko turaja tubandanije kuri no murindi cyane cyane abitwa abatutsi no bafise ikibazo barongora bitwa abahutu niyo ngorane kandi mwe mu barongorera na batwibwe bande urabona urasikia sasa urakura byumva twebwe barongora umva waje kunyagisha uzi ko je ndumuhutu jewe niwe wabimbariye nabikubwiye ko je ndumuhutu wabivuze kare nakubwiye mama yuko no ata mama bamu ega oya wowe wambwiye kare tugitangwa ntunjanira wambwiye kare ngo muri famille wawe ngo ntibanyemera ngo kubera I don't know nakubwiye yuko ntazi neza byari sometimes bavuga ati wavuze ati ngo harimo ibintu by'amoko urabyumva byarimwe nyene byarimwe byarimwe none ndakubwiye ati none je urazi condi je nakubwiye ati ntavyo voilà rero none ndakubwiye ati abitwa abatutsi ifo yuko bazarongora abitwa abahutukazi mugiye bikiruko mugiye mu Burundi akitwa abantu kumugana nakubwiye yuko turabarundi urabyumva nakubwiye yuko gusa hari ubwoko gusa bwitwa abaswahili ndabwemera ko bubaho kubera imico yabo none wowe iyo constat wayigize gute yuko kubera maze bafise ururimi rwabo gutwiga Swahili oya ndiko mvuga iyo constat yo kuvuga ngo abatutsi ntibatwara abahutu abitwa abatutsi abitwa abatutsi bazarongora abahutukazi iyo constat wayigize ala base niko uzona byumva no muri commentaire baraza kuvyandika okay abo baragitagane batusi bakwe bana w'abahutu bahutukazi ndeko hamwa abahutu bakwe abatusigaye abitwa kubera nibamye twese turabarundi nta mutu akuna mutu abantu kandi abwira abantu bambere bari mu nyishu kubera ivyo nabanye politiki kubera abanye politiki barakubwira ati wowe utari umuhutu atukupi kazi utari umututsi ntumushikiranganje utari umuhutu ntumushikiranganje utari umutu nibiharuro barakubwira ati abatutsi bakwiwe butugeze mu muce w'abahutu c'est comme ça mu gisoda barakubwira ati twaje kwandika abatutsi twaje kwandika abahutu niyo mpamvu abantu benshi baca baza bitaba twakubwira badumbukiye kubera bo ni batata uravyo byo birabe bo ebana uzorabe no mu amakore d'excellence ukira gusa kuba batoye gusa namba ari concours bashaka kurunika yo direct ibyo ringene bimeze niko amategeko y'igihugu pour le moment tugirako uravyo mugabo jebu ya jevre amategeko yego ni meza mugabo twe turashobora kugira ku buryo babona yuko amategeko yataye igihe yose akivira kuko no munsi je nariko ndakurikirana nk'inyigisho kubera burya sena yari ifise 5 ans yo kwiga yuko ivyamoko vyovamwe
mu bwizwa shingiro canke bikagumaho. Twege ntibigeze badutuma ko aba influencer abo batumye ko bari abanyepolitike même abo banyepolitike nyene nibo bagiye gupanga kugira barabati jewe nikiwa mutusi aha nzobamwe kimwe gasanga kugira dufate nka constitution ingene yanditse president ari umuhutu bavuga yuko vice president ava mu mugambwe a majorité c'est-à-dire urumva igihugu kiremera yuko hari imigambwe yuzi nk'abatutsi uri umugambwe wa mbere nk'abatutsi benshi twase CNDD-FDD ko nufise abanywanyi benshi kugiye guharura dufate nk'abatutsi bari muri prona ni bake par rapport y'abatutsi bari muri CNDD-FDD none umugambwe ufise majorité y'abatutsi no wahe umugambwe usanga rero vice president agiye kuva mu mugambwe ufise n'abatutsi bake kwera bote bashatoka urabyumva sasa niyo nuko mvuzi bucucume ngo niko byanditswe n'amategeko y'igihugu ntitubiharira niko biri constitution niko yanditswe usanga rero nk'umuntu gasanga afise nk'umugambwe wiwe ufise n'abatutsi bane niwe n'umugore abitwa abatutsi bane batanu ngo ufise umugambwe uravyumva abo rero agashahagararira acayitwa ngo agarira inyungu acavuga ati ntibivemo mugabo twebwe urungano rwacu nitwavyikorera kivyetu tukabareka ega abapunyi politike ni banga ni baki baza bayashika n'igihumbi niba tubadogo bakoko ntibashikana na fasha bashinga amateka ayo maposte y'ivyo apare mu gisodaniki basha gusanga twebwe abene gihugu tukijipambania tunahoana bonye hazoge bwa ati none igitego kiracanditswe nibiki byo rero usanga vyifuse muga tutiriwe turasaba itegeko kubera nk'ubashobora kuzitegeko libikura kugasanga abakibifise nk'inyungu abakozwe ko navyo bapo urabyumva ngabo nkawe nk'umuzukuru wawe cyangwa nk'umwana wawe ntibizigera bimukorako kubera wewe habikusu yego urabikomprendre mugabo nk'ubu hoba nk'ikindi kintu kitwa affecta cyangwa ugasanga dufate nk'abagiye barahunga ko kenshi ari abantu nk'usanga bahungishijwe n'ivyo ari abahunze za 72 abahunze 2015 abahunze 93 abahunze batarataha ugasanga bahunze kubera ivyo nyene umva nk'uyu avuye hariya hari gusanga niyo mpamvu tugereza gukora ibintu byose bishoboka ku buryo saba ari mu gihugu n'abari hanze tubereke yuko tubanye fresh ama vyonyene vyikure bimaze kwikuraho nyene vyonyene burundu nitegeko ricariza nategeko riza ijya ngingo bace bayifuta nta nuzomenya yuko iyo ngingo itabaho kwera badoye ngo referendum ngo biki ngo tubitore hari abantu baca baza bagaja dusigurira urumva ngo abatutsi urumva ngo abahutu urumva ngo hari ibintu byefu mugabyo nyene dukoze ashwe kifuta uzosanga uri kurahoro nk'akazi kwe uri umurundi apana kwe uri umututsi kubera uri umurundi abishoboye ngabyo rero bizoba ari uko uwi mugege bicyanditswe uko abitwa abatutsi nabo bagira isekeza barongora abantu ubu bana nk'aba abadede baravyaye abana beza bisoko na lare yego kuri umututsi yari umututsi yari abagize inka mata niki bagufitiye ivyo vyana nk'ubo bankisekeza byo kubarongora no kwenda kubwa wanaka ni kubwa kirari kiza gifise chiza nigane ubu nibo batutsi ubu bafise inka bafise kibi bingi mirima urabyumva abanyene aba bacara tuvuye weye tafuta waza abana bavyara timba musaza mubwiye tuzaze musaza wande musaza wawe uraje uraje Bururi ega we fata musaza uje Bururi ujya wewe rero hapa sasa wewe nenda genda ukwe hajya mukobwa wa naka ari badepitari Bururi aya nenda chukua mtoto wake shira mu rugo nimwitinye kandi usanga bavyaye abana nk'umunani muri bo bane bakobwa beza natwe bwiho twagiye turababyarira utwobwa twiza ozgora akabwa kaje kamwame kazi agasheri ufanya hivyo nuko rero dusuzire ikiganiro cyacu mwabyumvise twaganiriye byinshi Idris tuganiriye bwoca bugaca bugasubira bukira ariko tumushimire cyane ku byo twaganiriye asante sana ni byiza kandi birimo inyigisho nyinshi harabo bashobora kuba babikora bibaza yuko ari bisanzwe kubera ko niko twakuze mu Burundi kumva ngo nta muhutu arangurwa n'umututsi nta mutwa twagwa n'umuhutu canke n'umututsi ugasanga n'ibintu
usanga birakomeretsa umuntu indirectement ugasanga birashobora kumutera ikibazo mu buzima bwiwe gushika yaho usanga abayeho nyene yarihevye kubera ko ubwoko bwiwe kandi atari we yabwihaye n'ibindi nuko rero ndabashimire shimire na Idriss merci beaucoup tukifuriza no kuzogira urubanza rwiza nibaze ko tuzosubira inyuma y'urubanza quand même nta ngorane kubera rwageze tuyaga ibindi yego tukifuriza kuzogira urubanza rwiza dushimire abadukurikiranye tutibagiye gushimira na Kepasa yaduhaye ikibanza mubandanye mugira ibihe byiza bye Kazwa TV. We run the world. The solution of all trees.